Muraho neza, murakaza neza kuri ukuri ku mafaranga. Hama uyu munsi tukaba tugiye kurabira hamwe abakobwa udakwiye gushira mu buzima bwawe. Abari b'abakobwa mu gihe ubiyegereje usanga iterambere ryawe risubiye inyuma ku muvuduko wo hejuru. Kuko ugiye kuraba mu gihe tugezemo hari abantu benshi baja mu bintu vyerekeranye n'inkundo ariko bagasigara bicuza. Ariko ico nokubwira nuko gukundana atari bibi, ahubwo kutamenya uwo ushobora guhitamwo mu rukundo nivyo bishobora kukubera bibi. Kuko hari umukobwa mushobora kuja mu rukundo ugasanga uwo mukobwa atumye iterambere ryawe risubira inyuma ku muvuduko wo hejuru, canke ugasanga uwo mukobwa atumye iterambere ryawe risubira hasi. Ugasanga ni wa mukobwa mugiye mu rukundo ukazosanga iterambere ryawe rigenda riragwa hasi buhoro buhoro. Rero namba aho umaze gushikirwa n'iki kibazo, ico nokubwira nuko wofata akanya ukumviriza iyi video kuva ku kintu ca mbere gushika ku ca nyuma, kuko niwaza kuvyumviriza biraza kukwigisha bigire intambwe vyo gukurako n'ahandi vyo kugeza. Rero ico nokubwira namba uri umunyabwenge nuko wokumviriza iyi video kuva ku ntango gushika kw'iherezo, kuko ishobora guhindura ubuzima bwawe. Hama ikintu ca mbere, hama umukobwa wa mbere woshobora kwirinda mu buzima bwawe niba mukobwa akunda amafaranga. Uyu mukobwa uko aba ameze, niba mukobwa aba yaje mu rukundo rwawe ugasanga ntakunda wewe, ahubwo ugasanga yikundira amafaranga. Uyu mukobwa rero igihe uzosanga wagiye hamwe nawe mu rukundo uzosanga ari ibintu bibi cane, kuko uzosanga ari wa muntu atazoba ashaka yuko wotera imbere nyamba akubonanye amafaranga utayamuhaye. Ni wa mukobwa muzohuza mu gihe wamuhaye amafaranga. Rero uyu mukobwa niwa mubona muri mu rukundo, umukobwa uzomwirinde, umukobwa uzomuce kure, kuko azoba ashobora kuba yo gusenyera ubutunzi bwawe. Umukobwa nawe wa kabiri mutoshobora gukundana ni umukobwa w'amatiku menshi. Uri wa mukobwa mu gihe hazoba hari ibibazo uzokumva aguma akubwira amajambo menshi, ukumva aguma ashaka kuguma atongana. Rero uyu mukobwa niwabona muri kumwe mu rukundo uzomwirinde, kuko umukobwa ntazoba gushakira iterambere, ahubwo azoba ari wa muntu azoba atuma uhora ubabaye. Mbega uzoshobora gukora utera imbere kandi uhora umutima wawe wumva utishimye. Rero niwabona ufise umukobwa nk'uwu, ico nokubwira nuko uzoba warahushije umukunzi, ahubwo ushobora kumureka ukarondera uwundi mukunzi, kuko umukobwa ntazoba yaje kukubaka, ahubwo azoba yaje kugusenyura. Umukobwa nawe wa gatatu mudakwiye gukundana ni wa mukobwa atagira icerekezo. Uyu n'umukobwa atabazi ahaja, uyu n'umukobwa aza mu rukundo rwawe kugira ngo arabe yuko ushobora kumuyobora, arabe yuko woshobora kugira ikintu ahantu uwo mukuru kamugeza. Rero uyu ni wa mukobwa uzosanga ata kintu na kimwe afise ashaka gukora. Uyu ni wa mukobwa uzosanga adafise intego. Azoza mu rukundo rwawe gusa aje kugira ngo umubere umushefu, kugira ngo ushobore kumukontorora. Azogusaba buri kintu kimwe cose, nta kintu na kimwe azokugera yifasha, ahubwo azokwama aguteza amaboko. Rero mbe n'abakobwa niba mubona uzomwirinde, kuko abaje kugusenya nta terambere aba agukeneyeko. Umukobwa nawe wa kane ushobora kwirinda mu buzima bwawe, umukobwa akunda abandi bagabo. Uyu mukobwa nawe niwe mukobwa mubi imbere cane kurusha n'abandi, kuko ni wa mukobwa nubwo uzomukorera ibingana gute, nubwo uzomuha amafaranga angana gute, atazokwigera haga, ahubwo azorukaruka agiye kuryamana n'abandi bagabo. Rero umukobwa ico nokubwira, niba mubona afise ingeso uzomwirinde, kuko ico uzomukorera cose ni mpaka azogende kuryamana n'abandi bagabo. Mbese uriteguye yuko uwo mukobwa mukundanye canke umugore wawe niba mufata yagiye mu bandi bagabo, uriteguye kuzomuharira mugakomeza mukabana? Rero ico nokubwira nuko womenya ico kwifatira wewe nyene nk'umuntu w'umugabo. Ikintu ca gatanu
cerekana yuko umukobwa mukundanye yuko atoguma mu buzima bwawe, ni umukobwa atubaha. Ni wa mukobwa mu gihe muzaba muri kumwe ataguha agaciro, mu gihe muzaba mwagiye nk'ahantu atazotinya kugusuzugurira nko mu bandi bantu. Ni wa mukobwa atazokubaha. Mbega uriteguye yuko uzoshobora kuvyakira yuko uzobikunda ivyo azogukorera? Rero nahawe kugira ico ukora. Umukobwa nawe wa gatandatu ukwiye kwirinda mu buzima bwawe ni umukobwa w'ibinyoma. Ni wa mukobwa ikintu cose azokubwira atazokubwiza ukuri, ahubwo azokubwira ibintu akubesha, akazoba ari wa mukobwa w'umuryarya. Rero uwo mukobwa niwaza kumubona ukabona muri kumwe mu rukundo, uzoca umenya ati umukobwa nta terambere ashaka ko, ahubwo umukobwa ashaka kunsenya. Nuko rero uzoca uba uwa mbere ukamenya ingingo ushobora kuyifatira, kuko nivyo vyogufasha. Icyo naco cindwi kigaragaza kuko kikwereka yuko umukobwa muri mu mubano yuko atogumamwo yaje kugutera umwanya, ni umukobwa w'umunebwe. Umukobwa w'umunebwe ni wa mukobwa ata kintu kimwe azoba ashaka gukora, ni wa mukobwa azoba ashaka kuguma buri kintu cose akeneye ashaka kuza kugusaba, ashaka yuko ukabona yuko umenga mu rukundo rwanyu ahubwo yajemo akabona umenga amubereye byose. Rero abakobwa nabo ntabwo ari beza, kuko aba bakobwa aba ari abantu badashaka yuko bogira ikintu naco na kimwe bokora. Rero uwo mukobwa mu gihe muzoba mukundanye tuba ari wa mukobwa azoba aguma agusaba amafaranga, agusaba buri kintu kimwe cose. Ico nokubwira rero nuko womenye ico kwifatira. Sinzi yuko uzoshobora kwemera ko uwo mukobwa uzomufasha buri kintu kimwe cose. Rero niwe ushobora kumenya ikintu ushobora kwifatira. Nyamba umukunda ukamukunda ubizi, nyamba umwanga naho ukamwanga ubizi. Hama ikintu c'umunani cerekana yuko uwo mukobwa mutoshobora kugumana mu rukundo, ni wa mukobwa uzosanga akunda ubuzima bwa fake. Ugasanga ni wa mukobwa azoba ahora yigomera kuri Instagram, ugasanga ni wa mukobwa azohora aguma postinga. Abo bakobwa kuntu bameze, ni wa mukobwa uzosanga hasohotse impuzu nshasha, uzosanga hasohotse telefone nshasha, akubwira ati hasohotse telefone nshasha, agashaka kujana n'ibiji, agashaka kujana n'ibihisi. Rero uwo mukobwa nawe ni wa mukobwa utazoshobora kwihanganira. Mbe uribaza yuko uzokwama waguriye uwo mukobwa kya telefone isohotse buri mwaka? Urabona yuko uzobishobora? Nawe rero kugira ico ukora. Umukobwa nawe w'icenda ushobora kurinda mu rukundo rwanyu ni umukobwa gutwara kure y'indoto. Ni wa mukobwa mu gihe azobabona nyamba ufise nk'indoto akabona utangiye gutsinda, ni wa mukobwa azoca ashaka kumera nk'ukubangamira, agashaka gufata twa tuntu twawe warose mw'intsinzi, agashaka kugusubiza hasi. Rero umukobwa nawe uzomwitondere, kuko ni umuntu ashobora kuzosenyera ubuzima bwawe. Rero niwe ushobora kuraba ico gukora. Umukobwa nawe wa nyuma ushobora kurinda mu buzima bwawe ni wa mukobwa atagufasha gukora. Burya ico nababwira, urukundo rwiza naba mukundanye n'umuntu nuko azoba uwa mbere kugufasha kugira ngo murabe kuntu mushobora gukorera hamwe kugira ngo iterambere ryanyu ryiruke ku muvuduko wo hejuru. Rero niwe wabona ari wa mukobwa akaba ari wa mukobwa ashaka guterana ibikorwa, akabona atitaye iterambere ryawe, nuko nokubwira ko uwo mukobwa wahisemwo ahubwo niwamugumiza hafi nuko azokwirimburira wenyene. Uwo mukobwa azokwiyicira wenyene. Rero nuko ushobora kumenya ico ushobora gufata. Ndababwira yuko nyamba ubona ugiye mu rukundo, ni vyiza yuko ubanza ukaraba uwo muntu mugiye mu rukundo yuko mushobora kuzohuza. Ukaraba namba uwo mukunzi wawe mugiye mu rukundo nyamba afise utuntu tudukosa, kurabe ko ushobora kuzotwihanganira, kuko bitabaye kutabanje gutekereza mbere kugira ngo uje mu rukundo, rimwe na rimwe usanga bibaye bibi. Rero nuko
mbere yo kuja mu rukundo ubanza ukiga ku muntu ukabanza ukaraba ati mbega umuntu akunda iki, mbega umuntu yanka iki, mbega umuntu afise imibereho imeze gute, ukabijamwo ubizi niho vyoshobora kugufasha. Ariko nibitagenda uko bizokubera bibi. Ni nk'uko ushobora kumva nk'ibintu ndakubwiye ukabona umukunzi wawe ntavyujuje, ukabona ari wa muntu muhora mushaka guserera, akaba ari wa muntu mudashaka guhuriza kuri buri kintu kimwe. Nuko wewe ushobora kwifatira ingingo uwo mukunzi wawe ukamureka, ugahiga uwundi, kuko abakobwa baruzuye kandi abakobwa b'imitima bariho, nubwo ushobora gusanga bigoye, ariko mugabo no kubikora ukabishiramo gusenga, ibintu byose bikagenda neza. Hama nimba woba wumva iki kiganiro coba cakwigishije, ico no gusaba nuko wokora sabone ugakora like kugira ngo gishobore gushikira ku bandi bantu bashobore gufasha. Tutibagiye yuko ngaha tuhacisha ibiganiro vyerekeranye n'inkundo hamwe n'amafaranga. Je nanje ndagushikiriza bino biganiro Intirankaba Pascal. Ciao ciao.